Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe isuku mu bihe vy'ubutinyanka, ishirahamwe Unifame ryaratunganije inyigisho mu mugongo n'ishirahamwe WUF kuri uyu wa gatanu igerekerezo rya 4 Rusama, aho babikoze mu ntumbero yo kurabira hamwe ubwandu bufatiye mu bihimba vyirondoka, infection ihogenital nk'uko tubibwirwa na Kumukamalili Marlene arongoye ishirahamwe Unifame. Nkuko mwabibonye nkaba ndi fondatrice nongera ndongoye ishirahamwe Unifame, ni Association de Leadership Sisters, tukaba twihaye intumbero yo gufasha abantu kugira ngo babungabunga amagara yabo kandi bikingire n'ingwara zimwe zimwe. Mu conference twari twayiteguye mu ntumbero yo gufasha yo kumenyesha cyane bimwe muri byinshi bituma umuntu agira infection urinaire, ni kuvuga ubwandu bwo buciye mu gihimba cirondoka. Hanyuma kandi twashaka no kumenyesha abantu benshi bamenye ibintu imyitwarire bogira kugira ngo bashobore kwikingira iyo migera ica mu bihimba vyirondoka, na cyane bashobora kubikora bo nyene ubwabo badakoresheje imiti yo kwa muganga. Hanyuma kandi tukabatumirira mu kubamenyesha ibimenyetso bimwe vyerekana yuko umuntu aba afise ubwo bwandu bwo mu mukoyo, ubwo bwandu bwo mu bihimba vyirondoka, kugira ngo igihe abibonye yihutire kuja kwa muganga mu gihe twaboneye hamwe ni ibituma ivyoshobora kuba mu gihe umuntu ativuje hakiri kare. Muganga akaba n'umuhinga Odansabimana akatubwira ukungene ubwo bwandu bufata n'ukungene twobwirinda. Sanzwe twariko tuvuga ivyerekeye ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka, ariko iyo tuvuze ibihimba vyirondoka turajanisha n'ibihimba bijejwe gusohora umwanda muto, kuko mu gifaransa tuca tuvyita infection ihogenital. Ivyo rero tubifatanya kubera iki? Kubera aho mu gihimba cirondoka niho hasohokera umwanda muto. Iruhande gato abize ikigwa bita anatomy murabona ko hariho ico bita vulve igizwe na mondo venus, hama hakaza clitoris hejuru, le grande lèvre, le petite lèvre, hagati hakaba ico bita orifice vaginal, ariko hagati ya clitoris na orifice vaginal hariho meya urinaire. Urumva ntawovuga appareil genital atavuze urinaire, nico gituma tuvuga appareil genital. Mico gihe rero iyo hagize infection itandukira appareil imwe ica ya affect yindi. Ayo ma infection kenshi rero hari gihe ava ku nyifato yacu, inyifato itabereye bivanye mu nyambaro, n'inyambaro bivanye n'ingene tugira isuku rya hari ahantu n'ahantu hajejwe hateza kuba hari isuku rikwiye, isuku kandi ritarenze. Iyo tuvuze isuku rikwiye no kuvuga isuku rigereranye ku buryo ridatuma utukrobe dukinga ingwara kuri twebwe tudaca dupfa. Iyo tugize isuku rirenze duca dupfa, hanyuma ugasanga umubiri wacu ntusukiye ukingira. Mico gihe rero ibimenyetso ni gihe umuntu aciye agira ibintu by'uruziri rwinshi rusa nabi canke runuka, canke iruhande y'ubwo ruziri runuka rusa nabi rwinshi acagira ibintu byo kumva ahuhutwa kiyagaza, niyo agiye kubwira umwanda muto ugasanga arababwa. Abigeme n'abakenyezi tubatera akamo cyane ku kwikingira izo infection. Burya ubukomezi buri mu gisata cyo kuvura kuvura nyezina ahubwo no gukinga ingwara. Mu ico gihe rero turiko tuvuga gukinga ingwara tuca tugira dufatira ku isuku ibintu bibayabaye umuntu ashobora gukora kugira yirinde ingwara. Ivyo rero hariho kwama yisukura, ntiyagiye ku mwanda muto cyangwa ku mwanda mukuru akamenya ko ateza kwisukura hariya, gaca yihanagura kiyumutsa kugira ntihaje ibintu byo gutota ngo habe ahantu nyene hakanye. Hanyuma iruhande y'ivyo, iruhande yo kwisukura hariho kwambara imyambaro yo musi bita sous-vêtements. Izo sous-vêtements zifise hariho do qualité tuba twifuza nizo zishobora surtout en coton zoshobora kumesa ukagorora, kandi iyo wazimeshe nukwiyubara ukazanikira ahantu haca akayaga haca n'akazuba, kuko ako kayaga n'akazuba birafasha mu kwirinda ya microbe ituma tugira infection. Hama kugorora bikaba busozere ubukari canke bwice bwa cheve bwice iyo microbe, hama ugasanga umuntu aririnze. Hama ikindi burya hariho abantu abakobwa cyane batereka inzara, ni ukuvuga niyo ugiye kwisukura wateretse inzara hari igihe wibaza ngo uri kuri isuku ugasanga imicafu yari mu nzara yagiye
hariya wibaza ngo uri kuraswa naho uri kurahanduza. Gwaruka ndetse n'abavyeyi bari babitavye bakaba bavuye aho batahuye vyinshi n'ubwo bwandu bufatiye mu bihimba vyirondoka nk'uko vyibonekeza mu kubaza ibibazo.